Ndaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro tubayagira ibijanye n'amagara y'abantu, tukabayagira uno munsi ahanini ibijanye n'igikorwa co gucandaga. Uno munsi tuzakugenda neza neza mu bitaro muri zone ya Kamenge bita Centre Medical Communautaire canke CMC Kamenge, aho twasanze abavyeyi batari bake baje bari kumwe n'ibibondo, eka n'abandi bavyeyi bibungenze baje kwicandagisha. Abo bavyeyi bose bemeza yuko baza kwicandagisha ku neza y'amagara meza yabo n'ay'ibibondo vyabo nk'uko bonyene bavyivugira. Jewe nitwa Niyokwizera Divine, nkaba mba mu Carama ku G11, naje guteza inshinga umwana kugira umwana wanje akurane amagara meza, ntaze arafatwa n'ingwara z'ivyaduka. Ku bavyeyi batitaho gucandagisha abana babo wobabwira iki? Babwira yuko bokwitaho gucandagisha abana babo kugira ngo nabo nyene bagire amagara meza. Umwana adacandaje kenshi haje nk'ingwara ya mugiga canke hakaza nk'ingwara yo kugira ngo umwana yame ibiherehere, umwana atacandaje uca usanga zimufashe. Yo ku mazina yitwa Niyibigira Mediatrice. Ego ndabona ko wibungenze waje mu biki? Waje kubifaza. Babanura kuza kwa muganga kugira babakingira ubuzima bwabo. Mbega wibaza yuko umuvyeyi iyo yibungenze aticandagishije ingaruka mbi zozi? Aragwaragurika nyene ibigwara bikaza. Niyo nkuru Gloriose ni umwe mu baforoma bakora ku bitaro CMC Kamenge, akaba yatubwiye yuko igikorwa co gucandaga kigenda neza cane nango kitabuze utugorane. Utugorane natwo akavuga yuko ahanini ari utugorane duterwa n'abantu baba bimutse canke baba bashengeye, kuko baheza bakabarondera ngo babandanye incanco mugabo ntibabaronke. Ibikorwa vyo gucandaga ngaha kuri rino vuriro ibikorwa bimeze neza kubera ducandaga imisi yose. Nta musi n'umwe tudacandaga kiretse kuwa gatandatu no kuwa Mungu, kandi baratwitaba cane. Ducandaga turacandaga n'abagore bibungenze, ariko hariho igisata cabo aho babakirira, rero bose baraza ku rugero ruhagije, ariko hari igihe habamwo agahazi ugasanga hariho nk'uwimutse ugasanga ntitumurose cyangwa nk'uwoba yitavye Imana. Abo nibo dukunda kuvuga. Ku kibazo co kumenya iyo abaza kwicandagisha kuri iryo vuriro CMC Kamenge baza bava, kuko biboneka ko bitugwa n'abantu benshi, Gloriose avuga ko bitugwa n'abantu bava mu mihingo itandukanye baza biyongera ku bantu bo muri zone Kamenge. Aha turacandaga abantu bavuye mu mihingo myinshi. Hariho abavaza muri Mutimbuzi, hakaba abava muri Ntahangwa no muri Mukaza, bose turabaronka ngaha ayi. Biyongera kubo mu Kamenge. Biyongera cyane. Mbere ahanini benshi bava ahandi nk'aho baba barahereye cyane, iyo baba bibarukiye niho henshi bakunda kuza kugira bagirene babandanirizeho. Urashobora gusanga nk'uwo mu Buterere yibarukiye nko ngaha akaca ashima yuko urucanco rwiwe yorubandaniriza ngaha ayi. Kuba igikorwa co kwicandagisha canke gucandaga kigenda neza ku bitaro CMC Kamenge birashingirwa intahe na Mpawe n'Imana Pascazi, ni cegera c'urongoye iryo vuriro akongera akabajejwe ibiharuro kuri iryo vuriro nyene. Igikorwa kigenda neza cane kuko ducandaga imisi yose kuva kuwa mbere gushika ku musi wa gatanu. Kuwa mbere no kuwa gatanu turakira abana baje ku rucanco rw'amezi 9 kuva ku mezi 6, amezi 9 n'umwaka n'igice, no kubandanya imyaka 2 n'igice, imyaka 3, imyaka 3 n'igice gushika ku myaka 4 n'igice. Abo nibo bana twakira ku musi wa mbere no kuwa gatanu. Turakira n'inzoya abana bakivuka, twakira kuwa mbere no kuwa gatanu. Igituma tubugenza uko tuba dushaka kubakira ku rugero rwinshi kubera hariho amavaccine atabikika ashobora kononekara mu gihe baje ari bakeya, nico gituma twabatoreye imisi yabo. Hanyuma abandi basanzwe turakira ku musi wa kabiri, wa gatatu no kuwa kane, kuvuga ukwezi n'igice, 2 n'igice, 3 n'igice. Ego nk'uwamezi 6 ashoboye kuza no muri iyo misi turamwakira nta kibazo, co kimwe n'umwaka n'imyaka 2 kuko baba baje kurondera mama ya vitamine A. Ntabwo ari ikintu uvuga ngo kirononekara, umwanya wari wose turabibahereza. Abakenyezi bibungenze tubakira imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kandi baza ari ku bwinshi. Kandi baracandagwa abakeneye incanco. Ni ukuvuga ngo abacandagwa ni bande? Ni barya baje ku gipimo ca mbere. Iyo dusanze aticandagishije akiri inkumi
zirya cancungwa ziheze mu bukumi bwiwe turaheza tukamubaza neza ingene vyagenze mu bukumi bwiwe hama tukamutangura izo cancu agaheza akazikurikirana. Iyo bishitse nawe akaba ari umuvyeyi amaze kwibaruka tuba tuzi incancu yamaze kuronka ku mwana wa mbere ku mwana wa kabiri tuca tubandaniriza. Naho rero ico gikorwa co gucandaga kigenda neza ntikibuze utugorane. Mpawenimana Pascal icegera c'urongoye iryo vuriro amenyesha yuko ahanini ingorane bahura nazo ari uko abavyeyi bamwe bamwe bibagira amasango baba bahawe, baba abavyeyi bacandagisha abana, baba abavyeyi birungenzi baje kwicandagisha, ngo birashika ugasanga bivanye no kwibagira canke kutabiha agaciro, ugasanga isango bahawe ntibayubahirije. Abavyeyi batubahiriza amasango tuba twabahaye, ugasanga nk'ubu twamuhaye isango zogaruka ku kwezi n'igice tukamuheza nk'itariki 20 z'ukwezi k'umunani canke kw'icenda ugaca usanga aje ku itariki 25 agaca gusigura ko atariho yahora canke yavyibagiye canke yaduze ruguru yari mu manzi na ziriya. Co kimwe n'abavyeyi bibungenze usanga nubwo basigurira akamaro k'incanco no kuzikurikiza, ariko hari igihe usanga nabo nyene babishizemo umwete muke. By'ukuri aha muri CMC Kamenge ntitugira tubira incanco n'umusi wa rimwe, tuzironka kuri kwamye kandi ku rugero rushimishije, ku rugero rw'abo ducandaga ku buryo yuko na ya stoke ya securite tuba tuyifise. Hanyuma ikijanye n'abakozi mu vuriro ryo mu Kamenge nta bukene bw'abakozi dufise. Mu gisata cyo gucandaga abana hari abakozi bashika ku ndwi. Urumva rero bose nubwo twakira abana 80 bakoreye hamwe bose, bamwe baja mu bitabo abandi bakaja mu mafishi abandi bakaja gucandaga, turakora akazi neza. No mu bibungenze nuko nyene nta kibazo c'abakozi gihari. Nduwimana Emery arongoye umutumba Twizerane, kera hahora hitwa Sokarti muri zone ya Kamenge, akaba amenyesha yuko uruhara rw'abajejwe intwaro mu gikorwa cyo kwicandagisha ari ntangere. Twebwe abajeje intwaro mu bintu dukora cyane ku mutumba ibyo birimwo, uno mutumba ufise abaremesha kiyago 3, mwese rafise serire, baraca kungo bahimiriza ibyo gucandaga abana n'abakenyezi bibungenze. Twebwe rero ngaha twafashe iya mbere bivanye n'uko Sokati ya kera iyo Twizerane abantu benshi baraba ngaha, usanga hari abantu bakeya baba ngaha, kandi ibiro by'akarere k'ubuvuzi buri muri Nord uba ngaha ku mutumba nyene, district Nord n'ibitaro birahanyene ku mutumba. Twebwe turahimiriza cyane, kandi muri rusangi hafi ibice birenga 90% baritabira aho kabo. Nta mpamvu zishobora gushika, hari aho usanga bagiye mu ngo cyane no karti ibiremwo abakongomani benshi, hari abamarofi bakayaka kwitabira aho kabo, ariko turagerageza turi kumwe n'abaremesha kiyago na twebwe nyine abajeje nk'abantu b'anyumba 10 tugahimiriza bakitabira. Ijambo ry'Imana rirasaba abemera kugira amagara meza nk'uko biri mu nyandiko nyeranda. Ivyo bishikirizwa na Nshimirimana Eric, n'umudiyakoni mw'ishengero rya Emmanuel. Twebwe nk'abavugabutumwa turahimiriza abantu ko bashaka gucandagisha abana, kuko ni uburyo bwo gukinga indwara, kuko umuntu yacandaze nk'ibisiga nk'indwara ntiyomufata, mugabo bishobora kuba yomufata ku rwego rugabanutse canke inamufata. Rero twisunze ijambo ry'Imana twebwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo Church Power cya Filipi 3:16 havuga ngo mugabo rero ukuri dushitsemo kuba ariko tugenderamo. Hama handi Bibiliya ugiye kurabisha ivuga mu Migani 2:23 ngo umunyamakenge yabonye ikibi kije arikinga. Rero bisigura yuko ikibi iyo kiriko kirategurwa kuza, izi ndwara byose ni bibi bishobora kuza. Mu kwikinga turicandagisha kugira ngo umuntu ntibizomufate mu nyuma, ntabaramya ko bizomufata, ngavuga ngo avyikingire, arashaka kuja ku rutonde abaganga bamuhaye karukorerako. Noneho ibirivuga kandi ngo hano mu gusubira mu vyagezwe igice ca 29 nyene birivuga ngo ibikira amabanga n'ivyo uhoraho Imana yacu, ngariko ibimaze guhishurwa n'ivyacu n'uruvyaro rwacu bihe vyose. Rero ibyahishuwe nk'izi ncanco abantu bahinga barazize barabona mirakwiye ko zikinga indwara. Ukuri tugezemo ubu rero ntatuzi gukoresha jambo ryavuze ngo ariko tugenderamo.
rero je turabwira abantu bacu kuzikoresha kugira ngo noneho bagire amagara meza bakorera Imana neza, nta bihano dutanga, turajeje gutanga message, batanga ubutumwa, hama kuva kera ubutumwa bwamwe babwakira abandi babwakira, hariho abajeje intwaro n'abajeje amagara y'abantu bafise ukuntu bagenda, nimba ari bihano bahaga bagize hariya tuticanagishije ntitumugirira ibi, ivyo birabaraba. Igikorwa co gucandaga ni igikorwa c'igihugu kigashirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubicishije ku mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga PEV.